Ndasubire kubaha yambu mwe wanywanyi tubana makuru y'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumunesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV mboneje kuri mwe rudende bashikiriza makuru y'ibiganiro biba byakorewe amatohoza haba muri politike haba mu nkino haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu haba makungu haba ndetse n'andi makuru abari ko aravugwa ijya nino niteka rero n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe wanywanyi duhorana mu makuru y'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV mbonesha kuri mwe rudende bashikiriza makuru y'ibiganiro utosanga ku zindi nesha kuri ndabaye kaze rero mu makuru yacu amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurigira mu gihe muri leta y'u Burundi habandanya humvikana bombori umutekano muke hagati y'u Rwanda n'u Burundi na cyane bivanye ku matati ndetse n'injyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ibintu bimaze iminsi byumvikana mu makungu ndetse no mu bimenyesha amakuru bitandukanye aho ndetse igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda bitarameranye neza kuri ubu rero biri kuvuga ko mwishyamba cimeza rya Kibira gaha mu Burundi umutekano wongeye gutosekara abasirikare bashika 57 bo mu gisirikare cy'u Burundi baguye mu gitero cari kigabwe ngaha mwishyamba kimeza rya Kibira nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu biriko biravugwa ngaha mu Burundi mu gihe umutekano utifashe neza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yashikirije amajambo ateye ubwoba avuga ko igihugu kibanye cy'u Rwanda ari congo coba carateye injyane ngo bigatuma ndetse n'umutekano utosekara ngaha mu karere k'ibiyaga binini umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije ubwo yarimo araganira n'abanyagihugu mw'ishengero aho nyene yabashikirije ko ibiriko biraba mu Burundi byose ngo byoba bigirwamo uruhara rukomeye n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ibi kandi bibaye mu gihe hashize imyaka itari mikeyi aho mwaka hafi n'igice ushize igihugu kibanye cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi byugaye imipaka ni mu gihe kandi igihugu cy'u Burundi cugaye imipaka iyi mipaka rero ikaba yarugwawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yagiriza igihugu cy'u Rwanda ngo kuba gifatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na leta ye bagiriza leta y'u Rwanda ko bafatikanya n'umugwi utwaje ibigwanisho ditabara mu guhungabanya umutekano muri leta y'u Burundi gusa ikaba ari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko ataho ihuriye n'umugwi utwaje ibigwanisho wa ditabara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cacu cy'u Burundi nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha mu Burundi na cyane ngaha mwishyamba kimeza rya Kibira biravuga ko kuri ubu ngubu igitero kidasanzwe coba kigabwe muri iri shamba igitero catanguye mu masaha ngo nka saa 4 z'agatondo aho rero abasirikare batari bakeya mu gisirikare cy'u Burundi kuri ubu ngubu bamaze kuhasiga agatwe n'itangazo rero risohogwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Pascal aho ashikirije ko abasirikare bashika 57 mu gisirikare cy'u Burundi bo baguye muri iryo shyamba kimeza rya Kibira biravuga ko rero ari umugwi witwaje ibigwanisho waba ugabye igitero muri iryo shyamba gusa nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abivuga biravuga ko amakuru ndetse n'amatwa dusumira aravuga ko kuri ubu ngubu iperereza ritanguye kugira ngo hamenyekane ico bagiteye ico gitero ndetse n'ubwo bwizi bwa nabi bukorewe abasirikare b'u Burundi ngaho mu ishyamba kimeza rya Kibira Bayani makuru kandi tuyabanarije mu ntara ya Makamba ku mitumba 32 igize komine abakenyezi 19 ngo nibo bamaze kwaka ingurane muri BDF zimwe mu ntambamyi abo bakenyezi bagira ngo harimo kuba ibanki y'abakenyezi BDF iri kure cyane uburyo ngo bwo kwiyunguruza gushika igitega uvuye Makamba aho rero itike ngo igeze hagati y'ibihumbi 35 n'ibihumbi 40 mu mafaranga y'amarundi uretse no kuba bategekwa kugwiza igitigiri c'abakenyezi 8 kugira ngo bahabwe iyo ngurane mu kiganiro musanteri wa komine Makamba yagiranye na bamwe mu ngo n'imiryango kuri uyu wa 18 ntwarane 2025 yamenyesheje ko komine yiyemeje gufasha gutegura imigambi myiza nko kubongereza kandi amafaranga yo kwiyunguruza gushika igitega no kubafasha gukwiza impapuro zisabwa ataco barishe mbere ngo bakana baherekeza gushikayo
atera kamo abakenyezi kwihatira kugira umubano mwiza no kubana neza mu mahoro nabo bubakanye ngo kuko ngo habuze umubano mwiza ataterambere riheza ngo riboneke mu ngo. Yabandanije kandi amenyesha ko zone iza mbere mu matati yo mu ngo ari zone Inyange ngo ahanini bigatuma n'inzoga ngo bigategwa n'inzoga zitemewe n'amategeko harimwo iyitwa kidandusi. Muyandi makuru kandi abanyagihugu ngo ntibahuza kuvyoja mw'itegeko rigenga gutorana. Bamwe ngo babona ko hamwe vyoramuka bigiye mw'itegeko umukobwa yotorana co kimwe n'umuhungu. Ni mugihe kandi abandi babona ko ibiri mu migenzo ari byo ngo byo kwandikwa umukobwa agahabwa igiseke kwitongo ry'umuryango nayo ngo ku matungo ndonderwa bita umuyumuheto agahabwa abose bakanganya. Amashirahamwe akurikiranira hafi ibijanye n'imibano avuga kandi ko ngo babibona mu buryo bukurikira. Ishirahamwe abagabo mu gahinda bavuga ko bakiriye neza ivyuko gutorana bigiye kuva mu migenzo biheze ngo vyandikwe. Boniface Nduwimana ariserukira imbere y'amategeko amenyesha ko ivyo bizotuma atawusubira ngo kurenganywa mu gutorana. Kubwiwe ngo naho hari byinshi byokosorwa mu migenzo ngo mu gutunganya iryo tegeko ntibojya kure y'imigenzo ngo kanatsinda ataruko itanditse imigenzo isanzwe itunganya neza ibijanye no gutorana. Abanyamategeko bavuga ibingibi muri izi ngingo zikurikira. Itegeko rigenga ibyo gutorana ngo izotuma imanza z'amatongo zigabanuka mu masentare kuko ibice byinshi by'imanza ziri mu butungane ari iz'amatongo. Ivyo rero bikaba byashikirijwe n'umushikirizamanza Sylvain Major Sindayigaya. Ikindi ngo n'abacamanza bazoroherwa cane n'ibijanye nyine no guca imanza kuko bazoba bafise amategeko bisunga. Mu ntara ya Bubanza abaguzi b'umuceri baridoga ko ibiciro vyaduze cane ugereranyije n'uko ngo wahora ugurwa ku mafaranga arenga 5,000 y'amafaranga y'amarundi ku isoko nkuru ya komine Mpanda. Ku Musenyi umuceri usekuye ngo ntiwigeze ugabanuka igiciro kandi turi mu kero okawo mu gihe kandi mwiyimbura utahora urenza 3,000 by'amafaranga y'amarundi nk'uko bishikirizwa n'abaguzi. Abadandaza b'umuceri bavuga kandi ko ari irya mbere igiciro kigeze aho ari muri ako karere, ariko ngo bemeza ko biterwa hanini nuko abawurondera ari benshi cane. Umuceri uronderwa ngo n'abantu benshi, hari ngo abaza kurangura bavuye ahandi. Nico ngo kiri mu bintu bituma igiciro kibandanya kiduga. Muri iki gihe kandi ciyimbura ry'umuceri mu biyaya bya Hade Imbo ndetse no kwiranda, abarimyi b'umuceri bemeza ko ngo naho igiciro caduze abadandaza ngo babandanya bahomba kubera ibikorwa bisabwa mu kurima umuceri byazimvye cyane, harimwo kurimisha, imiti, ifumbire ndetse n'ibindi. Rero ngo bakaba babona ko aho kugabanuka igiciro ngo kibandanya kiduga. Muyandi makuru kandi ngaha mu Burundi abantu ngo ntabwo bakeneye kumva ubutumwa bwiza gusa, ahubwo ngo baranakeneye no kubona ibikorwa by'iterambere. Ishengero JCC Jésus Christ canke ishengero rya Yesu Kristo ririko rirakora ibikorwa by'iterambere bitandukanye muri komine ya Giheta, intara ya Gitega. Muri ivyo bikorwa harimwo gusanurwa ikiraro kiri ku ruzi rwa Kiniga rugabura imitumba ya Gihehe ndetse na Kanyinya. Pasiteri Gatoto Charles
Pasiteri Gatoto Shahire arongoye iryo shirahamwe arongoye iryo shengero avuga ko avuga ukungene biyumviriye ibikorwa by'iterambere kuko ngo bariko baraca mu makanda ya Kristo ngo yabaye inyungu nziza ngo ku bantu benshi. Avuga kandi ko ishengero ritegerezwa kugira ico riterereye mu kibano ngo kuko abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza ariko kandi ngo banakeneye no kubona ibikorwa by'iterambere. Ibyo bikorwa kandi ngo by'iterambere bigaragara ngo bibere inyungu abantu benshi. Abayoboke b'iryo shengero baterura ibiti binini byo gukora ico kiraro. Bavuga ko inyigisho nziza bahabwa n'indongozi zituma ngo bitaba ibikorwa by'iterambere kuko ngo kwemera kutagira ibikorwa ngo kuba kwarapfuye. Abakenyezi bo muri iryo shengero bafashanya n'abagabo babo guterura ibyo biti binini bavuga ko ngo nabo bashoboye ngo bagahamagarira kandi n'abandi bakenyezi bagenzi babo gukora ibikorwa bashobora ko byose ataco bahebeye abagabo gusa. Audace Bigirimana umuhuza wa Mistanteri wa komine Giheta mu byajejwe harimo iterambere arashima ico gikorwa ciza, agasaba kandi ayandi mashengero akorera muri iyo komine gushira mu ngiro imigambi y'iterambere biyemeje kuzorangurira muri iyo komine. Isengero GCC rikaba kandi ryavukiye mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu c'u Burundi. Reka rero mwibabanyi twari turi kumwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe Rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro tosanga kuzumbonesha kure zindi zitandukanye. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru yacu araza kuba yagezwe ko gusa. Reka ndabibutse mu fyonde sabone ndetse n'abakitaje kugira muze muntu babambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dutere yambu mwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye bwiza bw'igihugu cyacu cy'u Burundi, nka mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye nabashije kudondora zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Reka kandi ntere yambu abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique ndetse n'ibindi bihugu biri hakurya y'amazi manini nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Oceania, Australia ndetse no gaho Iburaya. Mwese turabateye yambu mwandanye mugubwa neza. Amakuru yacu yo nagasaga, Imana ikomeze kubana namwe.